Salut mes amis, muraho mumeze neza. Bari twanjeje Imana Jide, nkaba nduje n'umujene umwe asanzwe ari muri club ikorera mu Kanyosha. Hanyuma nashaka guhanura abajene usanga bagira mu ngeso mbi zitandukanye, ariko nyuma yaho imbere yaho nagira ntangure ndabereke abajene nabazaniye bashobore kubashingira intahe y'ingene twaganiriye bagaheba ingeso mbi ndetse bakamenya n'ivyo batari bazi kubijanye n'umugira wa sida, eka n'izindi ndwara bashobora kwandura mu gihe bakoze ico cyose gishobora gutuma amagara yabo ahungabana. Akanyana kiwabo kugira ngo bashobore kwikora mu gahogo babayagire. Murakoze. Yewe nitwa Ndashimiye Claude, nkaba nagomba ndabahe timonyaje ivyerekeye umugira wa sida. Ingene natanga kumenya hari ryari hazingana gute. Jewe natanga kumenya umugira wa sida kuze vraiment ko ingene nakuze ata abantu bavuga ivy'umugira wa sida, ingene bifata abavyeyi ntavyo batuganiriza ngo batubwire ufata gute. Oya vraiment niriga twagira twiyagira ibindi vy'iwacu, ivyo vy'imigira ya sida ingene ifata ntitwashobora kubimenya, twigira mu zindi nkuru nyene. Niho nahura n'umujene nkanje mugenzi wanje Imana Jide, arambwira aranyigisha aranjana muri club turiga ivyekeranye n'umugira wa sida ingene ufata. Turiga yuko umugira wa sida ushobora kwandura hambere imibonano mpuzabitsina utikingiye mugihe ubikoranye n'umuntu aba umugira wa sida. Arongera twigisha mugihe muriko muratizanya ibikoresho bitora uruhu, inshinge, inzembe, eka noneho ibikoresho byose bitora uruhu ubikoresheje undi muntu yabikoresheje aba umugira wa sida. Byinshi cyane ingene umuntu yareka aribaruka atayivuze bakingira umwana ari mu nda abufise umugira wa sida, ingene umwana ashobora kwandura amwonkeje igihe kirekire amezi 6 akarenga ashaka kumwanduza. Yego byari byinshi cyane sinova ndabimare ni byinshi kuvyerekeye umugira wa sida. Nahamenye ibintu byinshi birenge urugero. Ubu nanje ndi mu bandi bajene nkanje tuganira kuvyerekeye umugira wa sida. Iyo duteramye sinova ngo nibigara kamere, tubaterama tukigishanya ingene umugira wa sida wandura, ingene ufata, ingene wikingira ukingirizo. Je sanze ingene agakingirizo sinabwakabone nakuze atakonzi. Ubunye abajene ndagenda nkagatora abereka ingene bakoresha, ingene ukazingurura byinshi vraiment sinova ndabimare. Yego nkangejeje ngaho intayanje ni ndende sinoyimara, ngejeje ngaho murakoze. Hanyuma nako naka Benjamin twumve nawe ico ayoba biziko. Hanyuma nanje nitwa Dushimimana Benjamin, abandi umwe wa jene bafashe n'inyigisho za Jide. Ico gihe tutaramenyana na Jide, jewe nari mu bajene bo kwirigara ryacu. Twavuga yuko umuntu w'umujene atoba ahuza ibitsina, ahubwo atajya abana ari umuntu atazi ibintu. Urumva ari umuntu atazi ibintu. Ni ukuvuga ko rero icyo gihe novuga yuko twagiriwe ubuntu kubona tutanduye, kuko twarabaho mu buzima urumva uteye ubwoba. Ariko je nari nzi yuko batubwira yuko sida ari nka tombora, nka accident. Batubwira ko ari nka accident, ariko imibonano yose idakingiwe wewe buri nk'umuntu yahuye mu ncamake. Hanyuma rero turababwa ubuzima. Je muga mu gukora kwanje nyuma yaho gukora kwanje sinari nzi iby'agakingirizo kumva bagakora cyane. Agakingirizo twe twabukoresha mu kwanga umupira, gukina umupira, nta bindi bintu. Hanyuma kandi ikindi naco nko muhira abavyeyi nta kintu batwigisha ko cerekeye sida, nta kintu na kimwe cerekeye sida twigira kumva, kuko n'igihe twabiyaga ko wamengo ni nko gushira isoni. Yego hanyuma ni byinshi, ariko shimye kugarukiriza ngaho nayanje naho muri ayo garukira kuri. Okay, neza cyane. Mwumvise Benjamin na Claude ko bashoboye kubashingira intahe bobo ku kintu bazi ku mugira wa sida, eka aho byabakuye inyigisho cyane umugira wa sida, aho zabakuye nico zabafashije mu buzima, ko bagira marigara uri umujene udahuze ibitsina cyangwa utajya abana, ahubwo uko abivuze n'iterme bakoresha kujya abana yo guhuza ibitsina.
bagufata nk'umujene umenga unakomeye. Rero nivyo, merci beaucoup ku bantu mwadukurikiranye. Sawa sawa.